Kuri uno wa 28 ruheshi niho abayisilamu bo kw'isi yose co kimwe nabo mu Burundi bahimbaza umunsi mukuru w'intama aho bibuka igihe intumwa y'Imana Abraham yagomba bage umwana wiwe Ismail, Imana igaca imuha intama abaga mu kibanza c'umwana wiwe nkuko bivugwa na Murisho Ramadan umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu. Twibuka igihe intumwa y'Imana Abraham yaragira ngo abage umwana wiwe kinege yitwa Ismail, n'Imana imuzanira intama nkuko tuma tuvuga ko ari umunsi w'intama. Niyo mpamvu tuvuga ko ari umunsi w'intama kubera Imana yamuzaniye intama kugira ngo bakure ko Ismail babe bamubaga Ismail kugira ngo babage intama. Kuko usanga ku isi yose uno munsi nakanyamuneza ko abayisilamu mu kubaga intama. Uyu munsi mukuru w'intama ukaba utegerezwa kurangwa no gusabikanya hagati y'abayisilamu eka mbere hagati y'abayisilamu nabo badasangiye ukwemera nkuko Murisho Ramadan abandanya abivuga. Ubutumwa tanga uno munsi nuko tusabikanya abisilamu ko Imana ibitubwira yuko umunsi mukuru umunsi wo gusangira n'abatarabisilamu nawo tutemera kumwe ngo ni umunsi wo kubaga intama impene n'inka tugasangira. Umunsi mukuru w'intama canke Eid el-Adha ukaba ushitse mu gihe abayisilamu bavuga ko ubuzima buzimvye bitumwe n'ikena ry'igitoro ryibonekeza mu Burundi.